gusa umwana w'umuhungu akwiza imyaka 18 naratangura no gusuma inyengo azizane mu rugo narazuma n'umunyi wabo naratangura kuruhura umubyeyi akwiza imyaka 20 ntaziri kwironderera impuzu aracagora se ugasanga umusore ngo imyaka 25 ewe uretse gusa inkumi afise muri telefone amanomero y'inkumi gusa atakindi kintu gihari. Imigani 224 baranditse ngo mu gihe cirima niho ubonera abanetwe tunga ni inkwano afite bashaka kuguhereza ariko umugore muzobana karamata muhabwa n'Imana. Icambere yari afise ingeso nziza, ica kabiri yari afise ivyo atunze, ica gatatu yari afise ivyajya, ica kane yari afise haba, ica gatanu yari afise ivyakora. Ivyo rero bituma Imana yisunza izo ngingo zitanu ivuga ngo si byiza yuko uyu muntu yibana wenyine, reka ndamuronderera umufasha bikwiranye. Umufasha rero nuza kugufasha ibintu biba nk'ivyakunaniye kwegeranye. Mwana ageze kurongora yabwira se akamuha itongo kamwereka aho yubaka kaza kumukwera kugira umwana nawe abandaniza. Ariko abavyeyi benshi usanga ibyo byaramaze kuba ingorane, abana bubu nibo bahangayika. Nuko bahangayitse bagahora n'abavyeyi akunda kurya no gusabiriza, ugasanga umwana arinza kurageza iyo atacubigezejeho. Reka tubashimire twonge tubahikaza badukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, ku muntu muzima kuri Facebook no kuri YouTube Ikanguro n'Ubugorozi. Turabakunda cyane kandi turanabasengera Imana ibahezagire. Rero muri uno mwanya tugiye kuganira kandi ijambo ry'Imana, wo muri ko murumva wo mubona ni mubona Jean Marie. Turagiye kuganira ijambo litubwira ngo ni ikintu k'Imana yateguye kugira ngo umuntu aze yigireho, cyane cyane kugwaruka bw'abasore niko mpayevuga, kugira ngo umuntu ashobore kubaka ugwiwe kandi rukomere. Hari icyo Imana yateguye. Igihe Imana yari mu muntu nitanguriro ni gice ca mbere umurongo 26 haranditse ngo Imana iravuga iti turebe umuntu mwisho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda vyikwega inda hasi. Nuko Imana ire mu muntu mwisho yayo, mwisho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Ico Imana ya cambere yakoze kwarukure mu muntu asa nayo mu mico. Ico nico bita ngo umuntu umukirisito, umuntu afise ingeso nziza. Imana mu kurema yahereye ku muntu afise ingeso nziza. 28 Imana irabahezagira ati murondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugamafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigenda ku isi. Ikindi Imana yakoreye umuntu no kumuha ivyo atunga. Imuha ibiri ku isi byose ati ndabiguhaye bitunge, harimo ibitungano, harimo n'ibindi. Ubwo ni kugira ngo umuntu abeho hari ico afise mu rugo atunze. Imana rero yatanze ibintu ivyo umuntu ashobora kugira kubana mu rugo vyitwa ibitungano canke ivyo umuntu atunze, ariho hava ikintu cyitwa ngo gutuga kubera hari bitunzwe. Ikindi ca gatatu Imana iravuga ati henda bahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri mu isi byose n'igiti cyose cami vyamwa biri mu imbuto zavyo bibabera ivyo kurya vyanyu, kandi ibikoko byo mu isi n'ibiguruka byo mu kirere byose n'ivyikwega hasi byose biri mu gingo bihaye ivyatsi bitotahaye byose ngo bibe ivyo kurya vyabyo biba kuno. Ni kuvuga rero Imana yongera ibaha ivyo kurya. 2:15 haranditse ngo hora Imana jana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Ikindi yari afise ibikogwa. Ni kuvuga no umuntu afise ingeso nziza, n'umuntu afise ivyo atunze, n'umuntu afise ivyajya, n'umuntu afise nakazi. Ivyo bintu Imana imaze kubona rero byose ko abikwije. Umurongo wa 18 hora Imana aravuga ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Izi ngingo nizimana yisunze mu guha umugeni Adamu.
icambere yari afise ingeso nziza, ica kabiri yari afise ivyo atunze, ica gatatu yari afise ivyarya, ica kane yari afise haba, ica gatanu yari afise ivyo akora. Ivyo rero bituma Imana yisunza izo ngingo zitanu, ivuga ngo si byiza yuko uyu muntu yibana wenyene, reka ndamuronderera umufasha bikwiranye. Umufasha rero nuza kugufasha ibintu biba nk'ivyakunaniye kwegeranya. Ivyo bishatse kuvuga ngo iyo uri kurondera umuntu mufashanya, nta muntu numwe arondera umukozi ataragira kugira ivyo atunze, ahubwo umuntu yamaze kugwiza ibintu arondera no umufasha kugira ngo ibintu vyiwe bibyegerane. Rero ivyo bitandukanye n'ivyiki gihe, uko Bibiliya mu gitabo c'Imigani ni gice ca 24 2:7 aranditse ngo tunganya ibikorwa vyawe vyo hanze uvyiroranirize no mu ndimiro hanyuma uzobone kubaka. Naha rero utunganya ibikorwa vyawe vyo hanze uvyiroranirize no mu ndimiro hanyuma uzobone kubaka inzu. Iyo umusore rero amaze gutunganya ibikorwa akavyiroraniriza akagira haba, ari Imana yavuze ngo azosiga se na nyina aze kubana n'umugore we akaramata, aramusiga kubera afise ahamujanye. Buriya hari gihe turi mu bihe bigoye n'uburyo bugoye, birashika umuntu ntaronka iparasera canke itongo umuryango wamuhaye, canke ntaronka aho yigurira bivanye n'ukuntu bagiye baho nk'umuryango ubukene bwateye, ariko akagira n'inzu apanze akayirihira, akagura ibikoresho, akagira akazi, akagira n'ibiri mu nzu, kugira ngo nuza kurondera umukobwa w'ahantu yari yibereye ahantu heza ngo ubuzane utagira nawe ahuba, ugasanga ejo akubanye ikibazo. Hari abantu bagira mariage ugasanga ntibagira aho baba, ahubwo bakazogenda kubana nabo bagiye kubakana batangura bushasha bose gupanga. Ntaragire bwamenyere kuriha inzu ngo arabe ko yoshora kuyiriha, ntaramenyera kwitunga ubwiwe, none agiye kurondera uwundi muntu atunga n'abatazi kwitunga. Ico ni kibazo gikomeye cyane gituma ingo zisambuka hakiri kare, bivanye nuko mu gitabo c'Imigani 23 umurongo wa 3 n'uwa 4 haranditse yuko igitabo c'Imigani 24 umurongo wa 3 haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Ni kuvuga kubaha Imana gutuma urugo ruba neza, ariko kugira ngo rukomere uburondezi, uburyo, ibyo kurya, ni kuvuga ngo imibereho nayo irarukomeza. Muri ibyo bintu bibiri ushobora kubaha Imana, ariko iyo ubuzinjya amasengesho ntiyoshoboka, kandi ushobora kuronka ibyo utunze, ukaronka ibyo urya neza, ubuza Imana naho mu rugo, urugo ntirushoboka. Ibyo bintu bibiri byose birajana. Rero cyo gituma bavuze ngo navyiruranize byo mu ndimiro, akore aronka umusaruro uva mu bikorwa vyiwe, kugira ngo ejo ashobore kuza kurondera umukobwa w'abandi, ashobore kumutunga nawe. Ariko kandi mu gitabo c'Imigani igice ca 19 umurongo wa 14 naho haranditse hagira hati urugo bo nitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi, ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho. Abavyeyi nabo rero hano hantu abantu bakwiye kwashinga hagati. Ushobora kubura umuvyeyi ukaba waririye abana nabi, amafaranga yose baronka uzurasumisha urya. Kera abavyeyi barabo kuzigaririza abana, akamenya ngo umwana ko arondera muri cya gihe cyo kwirukanga, akamuziganiriza kugira ngo ejo azoyongererezeko. Kera umwana yamenya yuko inkwano, itongo, aho kuba abavyeyi barinda kuhamuhereza. Hari abavyeyi rero usanga baba baririye n'aba bana, ugasanga umuvyeyi yabaye imboregwa, umuvyeyi yarasesaguye ivyiwe, abana bakangara. Ugasanga abana w'imibereho yabaye mibi, kugira ngo umwana azoshobore kwitunganiriza ivyiwe biragoye. Ariko Imana yari yashatse ko umuvyeyi itunga rivuye kuri we rigera ku bana. Kuva kera niko vyari bimeze. Umwana ageze kurongora yabwira se akamuha itongo, kamwereka aho yubaka, kaza kumukwera kugira umwana nawe abandanirizaho. Ariko abavyeyi benshi
usanga ibyo byaramaze kuba ingorane. Abana bubu nibo bahangayika, nuko bahangayitse bagahora n'abavyeyi bakunda kurya no gusabiriza, ugasanga umwana arinza kurageza iyo ataco yigezejeko. Rero ariko umugore ngo aciye ubwenge umuntu amuhabwa n'Imana. Ntabwo umugore aciye ubwenge umuhabwa n'umuvyeyi, ahabwa itunga n'inkwano abavyeyi barashobora kubiguhereza. Ariko umugore muzobana karamata muhabwa n'Imana, numuhabwa n'abagenzi, numuhabwa n'ababanyi, si wowe ubwawe. Ni ngombwa habe amasengesho. Rero muri zya ntambuko zitanu twariko turavuga ni ingeso nziza, ica kabiri ni ivyo umuntu atunze, ica gatatu ni ivyo kurya, ica kane naho kuba, ica gatanu akazi, hanyuma ugashobora kubaka urugo. Umusore wese azi yuko ivyo bintu adashoboye kubironka, woye kuza kugora uwundi muntu ngo mubane nawe ubwawe werinaniye. Harabahungu usanga babana n'abavyeyi, ugasanga nahajya mubwiwe ntazi gusasa. Harabana bariho usanga umwana w'umuhungu akwiza imyaka 10-18 ntaratangura no gusumenya ngo azizane mu rugo, ntarasoma n'umunyi wabo, ntaratangura kuruhura umuvyeyi. Kera iyo uvyaye umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu w'imfura yabasamuragwa w'umuryango, ugasanga uwo mwana niwe afashije se gusuma, niwe yafasha se kwegeranya ivyo mu rugo, amatungo yose ugasanga niwe yagera. Ariko muri iki gihe usanga umwana abana bigera bagusanzaza, akuze imyaka 20 ntaziri kwironderera impuzu, aracagora se, ugasanga no gusasa hajyama ntabyashoboye. Ibintu byose ni ngorane. Abubu rero bakunda telefone nini, bagakunda ama ekuteri, bakunda imiziki, ugasanga bakunda ibintu byo kuraba ibikino, ugasanga imibereho yazoza iragoye. Abavyeyi bazi bahangayika, ugasanga umuvyeyi yararonse uburyo yaratunze, yarashoboye gufata abana abajana ku mashuri kugira ngo bige ejo nabo bazorera abandi bana, ugasanga yaruhiye ubusa. Yararondeye ariko avyara ibinebwe, byara abana babandi usanga ageze ku mashuri bazohenda abavyeyi ngo bari mu badutumye amafaranga atayo babatumye, ahubwo basaka yo kuza kuzana mu bushorashuzi. Usanga umuvyeyi yarayinze, arakomeye, arubahwa mu kibano, rubahwa mu gihugu, mu umwana wiwe nta kindi uretse kunyura umogi, kumubyeyi mutwe, inzoga zaramwishe, ubusamenye bwaramwishe. Umvyagira gahinda kiyumvira ibifise ibinarondeye nindazobisigarana kugira ngo ashobore kubandanya aho naringejeje. Ibyo byose ni kibazo. Abo rero nibo bashaka kenshi usanga bavyara, uwavyariye Muyingu, wavyariye Ingozi, wavyariye mu gindi gihugu, asanga umuntu agenda hageze asiga abana, ugasanga ni kibazo. Abavyeyi benshi baratuntuye. Rero Imigani 10 umurongo wa 4, iyo umuntu ari umunebwe ngo yizanire ubworo. Iyo umuntu abaye umunebwe kenshi ngukunda usanga ari ubworo. Abantu bagwanya ubunebwe bamenye kugira ngo abantu kera bakunda kwita abana ngo babirarondegwa. Ibintu byose birarondegwa ntibyizana. Hari abantu basinzira ngo nzotunga, itunga ntiriva mu ndoto, itunga riva mu bikogwa. Ushobora kuresha inguvu ugakoresha ubwenge. Hari abana babajanye abavye baje ku mashuri ntibiga, niyo bavuye ni muhiri wabo ntibanakora, babinyererezi nk'impene zo mu gisagara. Mu Migani igice ca 19 umurongo wa 15 ngo ubunebwe butera itiro ryinshi. Abana badakunda gukora kenshi ngo akunda kuba bijyamiye, abantu akunda kugaragurika ku buriri, ashaka ibintu byose bazoramuhamagara ngo karibu. Ugasanga umusore ngo y'imyaka 25 uretse gusa inkumi afise muri telefone amanomero y'inkumi gusa, atakindi kintu kihari. Imigani 20 umurongo wa 4 baranditse ngo mu gihe cirima niho ubonera abanebwe. Ntibakunda kurima naho bahaye ikivi baragita. Niyagiye kurima atangura kora bakoze atarageza. Cyose ni kibazo. Ariko kandi mu Migani 26 umurongo wa 16 baranditse ngo akenshi umunebwe akunda kwirata ubwenge. Abantu usanga biyita abanyabwenge atacu bakoze. Ushobora kwigwa zugana kaminuza ukamenya icyongereza n'igifaransa, ariko ukagikenana, bigasaba bikoresha inguvu kugira ngo ivyo vyigo wakwiye ku mashuri ubwenge izo ndimi zongere, ni kuva zibinyongera mu bikorwa hayikora. Indimi se amafaranga, indimi ni kugira ngo umuntu yongere ubumenyi, yongere niyongera bumenyi muri we, kugira ngo niba ugiye gukora ibintu bikorohere, ugiye guca amafaranga mu bindi bihugu bigufashe mu rugendo. Ushobora kwiga ibiharuro ariko nturonke ibyo harura, ariko kandi bishobora gukora ugakora n'abatazi guharura ugahemberwa guharura kwawe.
akaba ari cuhembegwa. Ubwo rero hari gihe wiga guharura nturonke ivyo uharura, ahubwo ukaronka akazi kugira ngo uharurira neza guhembe neza. Rero dukunde gukora mu gwete gwa mbere gwa Timoteyo 5:11 niho Paulo yandikiye Timoteyo ngo ahanura abapfakazi bakiri bato, kuko kenshi ngo bagenda n'ubune bwagenda imihana. Hari abantu usanga babaye abanebwe baca bagenda gushurashura babyara inda z'ibitwarire, bangira abanebwe ugasanga abana babasigiye abavyeyi babace bangara, niyo bagiye ntibamaze kabira ahantu ugasanga n'abantu kuzunguruka imihana. Hari abantu usanga arabo gusegerereza. Oya, ahubwo ushobora kuba urumfakazi, ushobora kuba uri umuntu huye n'isanganya y'umuntu yaguhenzeheza gutwazinda, ariko kandi menya yuko ubutanga ubuzima bw'umuruho. Woye kuba uri umuntu w'umunebwe, kora. Rero icyo ko tushaka twige no ukebura abasore kugira ngo ejo ushobora kuba Imana itagupanga ubutunzi bikunda kubaho, ariko kandi nta butunzi umuntu aronkera ku buriri, nta butunzi umuntu aronkera mu binezeza gusa, ahubwo umuntu ubutunzi bubonerwa mu miruho. Nukora Imana izoguhezagire mu bikorwa vyawe. Tutibagiye n'abantu bakunda kugenda ngo baze kurondera ubutunzi mu masengesho. Oya, gusenga ni byiza, ariko kora Imana iguhezagire mu byo ukora. We guhenda abantu ugomba aho umugisha ngo bazoronke byinshi, bose ntibagerewe kuronka. Hari abatazoronka, ariko ntibaronke byinshi bakaronka bike batunze. Kandi suko abafise ingo bose batunze, ushobora kuronka bike Imana ikavyongereza. Rero mwabasore mwe, Imana ibahe kwiga ijambo ryayo kugira ngo mubone inzira Imana yaciye yo kuroranya ibintu neza, kugira ngo ushaka kuba ku rugo uzonyure inzira Imana yashatse. Imana iduhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu.